Ikaze abakunzi ba Rock Media, ikaze ibiganiro bitandukanye bicana kuri Rock Media, cyane cyane abakunzi b'ibiganiro by'inkino bitandukanye. Naza ko mubizi ko tubashikiriza ibiganiro by'inkino byinshi bitandukanye, hari ibiganiro vya Rock Sports ku munsi wa mbere ndetse no ku munsi wa gatanu. Hariho ibiganiro vya Mumenye ku munsi wa gatatu, hariho kandi ibiganiro vya Magic ku munsi wa kane, nkuko mubizi ko ku munsi wa kane turi kwigenekerezo ruvuga rya 27 ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2025. Turi muri Magic, ona ko ni Magic ya nyuma tuje kwa tubashikiriza muri uku kwezi kwa 11. Tuzogaruka muri Magic twamaze kwinjira mu kwezi kwa 12. Uno musi rero kuko musanzwe mubizi ko ni sije imwe tuganira ko dufata sije imwe tukaba ariyo tuganira ko makuru atandukanye. Ni hano muri studio za Rock Media, bana ko ndi kumwe n'umutumire. Tubanze tumwakire imbere ko tubabwira sije tuba tuje kuvugana ko no munsi. Tumwakire, tumuramutse, tumuhe ikaze, abaramutse nawe nyine yongere kandi anatwidondora. Urakoze cyane Loris, nitwa Richard Ndowayezu, akunda kuvuga ngo Ricardo mugabo nuko ari Kiespanye cyangwa Portugal. Ricardo kenshi abantu bitwa ba Ricardo, turaza abantu bitwa ba Ricardo Carvalho, abantu bitwa ba Ricardo nandi mazina basanga abantu bavuga ngo bazi football, bazi umupira w'amaguru. Eske nawe nibyo canke ni bantu kamazina? Sinovuga ko nintuka amazina, ngira ngo nuko bivana umuntu aba yarakuriye umupira narakinye mugabo sinakinye kuri rwa rugero, novuga ngo noshika kuri ya niveau professionnel, mubona kinye mu byicaro bikomeye, ariko wa mupira wo mwibarabara hari ya muri quartier narakinye. Numva mu w'amashashi, w'amashashi narakinye n'ishuri ariko ishure mu by'amashashi. No ya dukina iyi ballon interscolaire donc. Ego Umva ko ni Richard tuje kwakira hano abatari bamuzi na nyira sanzwe rumesha makuru w'inkino, ana ko simushasha mu bijyanye na sport. Aho no musero muri Magic tuje kuganira no kuri UEFA Champions League, no ngo harayi haheze inkino zigira zindwi igira gatanu muri Champions League. Muri phase de groupe zarayizi irangiye na tuzagushajya no hino turabimwe imwe kuri twara. Liverpool ibandanya kwanka, Arsenal ibandanya sans faute, Barcelona ibandanya gucumbagira, Real Madrid iri kuratsinda ariko itari kurakonveka cyane. N'ayandi makuru atandukanye ko bavuga muri Champions League. Reka tubanze tumire amate gato cyo tugaruka nido. BCAB Internet Banking ni ubuhinga bugezweho ibanki BCAB yabashiriyeho. Umuntu ashobora kubukoresha akoresheje itelefone yiwe, rimwe bita smartphone canke imashini, atiriwe aragenda ku ishami rya BCAB. BCAB ntiyibagiye abarundi baba mu mahanga mu kubahuza n'igihugu cabo c'amavukiro biciye mu kugura ekonti bita diaspora account. Iyo konti uyikurikirana biciye ku buhinga BCAB Internet Banking. Tubibutse ko ubuhinga BCAB Internet Banking utashizweho kubera abarundi bari mu mahanga gusa, ariko bwashizweho kubw'umunywanyi wese w'ibanki BCAB. Ibanki BCAB si banki ikorana n'abarimyi gusa nkuko benshi bavyibaza, ariko ni banki ikorana n'ibisata byose. Shika mu iterambere na BCAB. Reka twinjire mu dondo y'iganiro cyacu. Reka twongere duhikaze umutumire wacu no muri studio za Rock Media mu kiganiro ca Magic. Nibaza ko ni rya mbere tumutumiye hano, kandi nibaza ko uko wabisanze nta shuga yanyu. Ni rya mbere ninjiye ngaha, hari wandi kwinjira muri studio za Rock Media. Ni rya mbere ninjiye muri inoze umukorera mu mugabo, uko nakiriwe, abona hasanze, abo turiko turakora mu no mwanya navyishimiye muri rusange, uko burya kuza hano kuri imbere y'abantu banubwira tubabwira ivy'inkino nuko riba riteka umuntu yatewe, navyishimiye cyane. Yani uno munsi tuzoganira muri Champions League. Uno munsi indwi ya gatanu yamaze kuba irangira, no ngo inkino zigera kuri 5 zamaze kuba zirangira muri phase de groupe. No ngo 5 kuri 8 zitekanije kuri buri mu bwose zamaze kuba zirangira. Mu gutangura izi nkino 5 zimaze guhera ku migwi yose muri rusange, ubona ko uno mwaka Champions League tuyitege kwiki, tuyibona gute dufatiye ko tuvyo tuyiteze ko igitangura uno munsi mu majambo make muri izi nkino 5 zimaze kurangira twosigarana iki twafatira? Ni Champions League igihe cyose yamidutangaza, nibuka n'igihe ari kiri muri ya forma y'amatsinda canke y'amapure muri Gifaransa. Hari aho wasanga imigwi ikomeye itari kirarengana byoroshe, ugasanga si yamigwi isigenda vyoroshe. Mugabo urabona ko n'uno mwaka muri no nouveau format uravye uko bimeze, nivyo ni Arsenal imeze neza, izo za Bayern za Paris Saint-Germain ziraho hafi. Novuga ko uno mwaka nta bitangaza birabamo cyane. Mugabo twabonye yuko mu mwaka uheze equipe yaciye muri barrage, yaraje ica muri barrage irarengana, mu nyuma itwara na UEFA Champions League.
urumva ko nubundi nuno munsi nubwo tubona Arsenal imbere canke izi zose zoba ziri imbere nibisigura ko kuno turiko turabona ko bigiye kubandanya namusibona ko iyo bageze muri za nkino zo gukurakuranwamo haraho tubona ibitangaza bazona ya migi twabona irenganye vyoroshe muri mu munani za mbere ugasanga biranse mugaye za equipe zaduga bigoranye izo ziriko ziragiye navuga ko gushika ubu nta bitangaza turabona ko uravye uko imigwi ihagaze ukaraba ivyo twari twiteze rino higanwa rigitangura nta bitangaza turatangura kubona uno musi akandi kabazo anje na harana ko huno musi kunzwe igira gatanu muri English Premier League niryo higanwa rifisemo imigwi myinshi muri Champions League imigwi igera kuri 5 no musaro mugwa Arsenal, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur na Newcastle United kuri no nzwigira gatanu Arsenal yarashoboye gutsinda ariko imigwi ine yose isigaye iratsinda Liverpool yaratsinzwe Man City yaratsinzwe Newcastle yaratsinzwe n'umugwi wa Marseille ndetse na Tottenham Hotspur yaratsinzwe n'umugwi wa Paris Saint-Germain imigwi muri Premier League niyo migwi myinshi muri Premier League ubona bimeze gute ibiriko biraba muri UEFA Champions League burya nibaza ko ni insiguro yuko bisanzwe bihagaze muri Premier League kuko uno musi tuvuga ko Arsenal imeze neza si muri Ligue des Champions no muri Premier League ihagaze neza ni ya equipe nako n'ubundi kuyitsinda vyonyene kugira ngo yinjize igitego nakazi kaba katorosha ugiye kurana no muri UEFA Champions League naho nyine nuko bimeze no musi igitsinda imigwi ikomeye ya migwi twavuga ngo yarananiranye kuva champion gitangura ntiyari bwatsinda ariko nk'iyo Liverpool bonera kiratsindwa ubona bimeze gute raba uko bimeze muri Premier League urabe ivyo uko bariko barakina muri Premier League ivyana bakurikiranye muri UEFA Champions League ubona ko novuga ko mbere nk'ubu nkiyantangaje novuga ko ni Newcastle kuko uravye Newcastle ko ari yitwaye muri weekend ukaba abukino bakinye bariko bakina na Manchester City ariko acuraba uko vyabagende mu gihugu c'Ubufaransa urabona ko niho hantu umuntu uva kumengo harabaye igitangaza ariko ku yindi migwi uravye ko Liverpool ihagaze muri Premier League ukaraba nuko Man City kirakina muri no miss novuga ko ni hamwe bavuga ngo kubandanya umuntu yerekana uko ari yasura yiwe y'ukuri burya nino migwi kiratwereka gushika yabona ko ni Premier League ni imigwi igera kuri 5 naza ko nakantu ushobora kuromarka kuko imigwi 5 hatsinzwemo imigwi igera kuri 4 ona ko ni birerekana nivo ino migwi yacu ifise uno munsi twinjiye ku mugwi umwe dufatiye imigwi bon ntitwesha ko yose n'imigwi myinshi cyane ariko dufatire ku mugwi umwe ariko akantu wigeze kuvuga tugitangwa avuga ati nivyo Arsenal iri imbere Bayern Munich iri imbere ariko twibuke mu mwaka uheze umugwi wagiye guca muri Bahai no waje gutwara UEFA Champions League donc abakunzi ba Arsenal abantu bari ntibashira hagati mu gihe jo murankunda kubivuga muri no minsi sina UEFA Champions League yonyene meme na Premier League umufana Arsenal ubwo atahari nareme igihe ababaye kirakwiye kuko uravye uko Arsenal imeze uno munsi nivyo twagiye tunabona mu maseza heze biya kabiri ugasanga à la fin de la saison biriko biragenda nabi mugaravye uno munsi ko bimeze novuga ko ni Arteta yahawe icizere ariko kandi ivyo asaba barabimwubahiriza kuko uravye nk'uno mwaka abakinyi yinjije hagiye araho amadublie yarazi ko bashogira ikibazo muri defense kuko uravye inkino William Saliba na Gabriel Magalhaes bakinanye n'inkino nyinshi yarabizi ko ashobora kuva mu mukinyi umwe akagira imvune ndavuga ati reka ngura nzana abakinyi babiri baba defenseur bazoze kubafasha mu gihe batazoba bahari ndavuga ko nibaza ko nivyo yari yiteze ku bakinyi yazanye no mwaka birenze ivyo yari yiteze kuko uravye ni adaptation nivyo ntibariko bakinyi inkino nyinshi mugo uravye nk'urukino Inkapya yakinye muri weekend ukarabukino Mosquera yarayakinye ubona ko ni rwa rugero utanga icizere ikindi naco uravye Arsenal yagiye iragogwa rimwe n'umukeba w'abahanganya akomeye kuko uravye nk'igihe City yagiye itwara ikombe nko muri Premier League akarorero uravye urugero City yari ifise kiriya gihe n'ubwo Arsenal yari ifise ukaraba n'ivyagiye biratuma Arsenal ibura amanota urabona ko hari igihe wumva umenga birasiguritse mugabo kuri uno mwaka hari ibintu vyinshi novuga ko vyahindutse nazovuga ngo yavunikishije umukino umusavunikisha umukino mugabo arafise umukino aza kumusubirira urumva arafise umukino aza kumusubirira novuga ko nino saison nivyo biragoye gutwara ibikombe bibiri vyose uko uravye igihe Arteta yashika bamubwiye ati ngo ni projet kubaka mugabo urabona ko projet maze imyaka myinshi harageze kwitangura gutanga umusaruro ko bwanje mbona nivyo twavuze ko bijya vyabaye kuri Paris Saint-Germain mugabo sinovuga ko no mwaka ivyo tugiye kwitera ko bwanje mbona Arsenal mu migwi ifise amahirwe kandi amahirwe menshi cyane yo gutahukana Champions League ego ya ni neza ko tuza guhaga ko Arsenal gatoya mu mpera kiganiro ariko duhere ku mugwa dufatire kuri FC Barcelona FC Barcelona turibuka mu mwaka uheze ingene Nivongo yatanguye Champions League ubona ko iri mu migwi iri favori irashika muri demi finale bakira no mu Rwanda Inter Domina naho nyene yari favori abeza kwanka mu nyuma kuri match retour ku gitsino ca CRB abantu benshi naza ko batazokwibagira uno musi FC Barcelona mu nkino zitanu ifise amanota agera ku
bivuga ngo ni match zibiri bashoboye gutsinda batsinze umugwa Newcastle United ni ubundi mugwa bashoboye gutsinda ariko baratsinzwe n'umugwa wa Paris Saint-Germain baratsinzwe ku munsi wa kabiri n'umugwa wa Chelsea baraje kunganya n'umugwa wa Club Brugge mu gihugu cy'Ububiligi ubona ko ni equipe isanzwe yoroshe ubwo n'umusimi bikomeye yose ubona ko iriko batsinda nka Chelsea twavuga ko yabatsinze facile twaba twibeshye Paris Saint-Germain nyine batsinze facile kuko ndibukana hasi Flick inyuma y'urukino muri conference de presse avuga ati twarushije Paris Saint-Germain yari hejuru yacu uno munsi FC Barcelona yoyo twoyitega no muri ya demi final ashaka gushika mu makwezi habuze iki muri FC Barcelona nizanitse burya navuga ko nka Hansi Flick akiza muri Barcelona navuga ko asa n'uwadutangaje cyane kuko ugiye kuraba abakinyi yasanze sinabakinyi benshi kandi yije kiriya gihe mugabo agashika yitwara neza atwara La Liga nivyo ico novuga ko yakoze kandi gikomeye ko ari guhuza abakinyi bakumvikana kandi ona ko hari mu mwuka mwiza muri vestiaire ya Barcelona biza gutuma atsinda inkino zimwe nivyo vyarasa muri UEFA Champions League ariko hari icizere ko umwaka ugiye kuri gesho genda neza umwaka rero gogwa niki ni ya equipe nyene navuga ko atabakinyi benshi yongeyemo usivye nk'umunyezamu bazanye bakazana na Rashford ku ntizanyo ariko ugiye kuraba abandi bakinyi usanga ari babanye kandi ugiye kuraba abakinyi nabo uno mwaka bariko bagogwa n'izo mvune kuko twarabonye ko iyo meme si no muri UEFA Champions League no muri La Liga tubonye match Pedri atari karakina FC Barcelona ubona ko hari ikintu cataka muri FC Barcelona ni wa mukinya azi gutanga ritme ku rukino wa mukinya azi kumenya mbega dukina gute imipira ndayitanga he ariko no musi nawe bafise ari mu mvune ikindi umuntu acayibaza ninde ashobora kumusubirira kugiye kuraba qualité ya Pedri saba kinyi benshi bayifise urabona ko ni ya qualité ya Kroos n'ubu muri Real Madrid bakirondera batarashobora kuronka ariko no musi Pedri we nivyo aracari muto mugagiye mwico kibazo c'imvune ikindi ugiye kuraba umukinya bafashije vyagiye guteza n'impari mu rushinga bagiye baratanga uno mwaka uravye muri FIFA Pro karaba no muri Ballon d'Or Rafinha uravye Rafinha ibiharuro yagize mwaka uheze ukaraba uruhara yagize uno mwaka ubona ko nawe nyene ibitahora bimuba ko kenshi ariko aragira imvune Hansi Flick rero aribaza mbe nza kubasubiriza abandi bano bakinyi nivyo fise Robert Lewandowski ariko Robert Lewandowski si wawo nawe nyine imvune zabaye nyinshi nawe nyine imvune zagiye zirabanyisha ariko kandi si wawo nivuga ko Barcelona ugiye kuraba ko bariko barakina kandi ukaraba n'imigwi bagiye barakina ko gukina na Paris Saint-Germain mukina na Chelsea ari n'ikindi kintu kuri match ya Chelsea itagihindura ibintu vyose kuko nubwo buri kurakina ibisanzwe canke umengo birashobora gukunda kuza kwivyukira ngo utsinde hamaze kuba mwiyo inferiorité numérique ugatakaza umukinyi kuri carton rouge kandi hakiri kare mu gice ca mbere ntiwaze ngo vyokora ikindi naco ugende kuraba ino Chelsea ni equipe buri mwaka si ya equipe yijaja oya ni equipe buri mwaka gerageza kuongeza nk'amaraso mashasha buri mwaka bararaba tuzana umukinyi mwiza uno mwaka navuga ko bariko bafashwa niyo effectif yabo yagutse kandi nimwe abakinyi bameze neza ibitandukanye no kwa Barcelona rero navuga ko uno mwaka uri kuraraba ukungene imeze ukaraba n'abakinyi ifise n'imigwi bariko barahangana uno mwaka sinohava niziza abantu guzavishika izo babikora nk'ivyakoze mu mwaka wese oya nibaza ko biragoye n'ingene ariko baragenda biraboneka ko bitoroshe ko uno munsi FC Barcelona iri mu kibanza ca 18 kibanza ca 18 n'amanota agera ku 9 n'amanota agera ku ubona ko ntabwo ari amanota menshi kuko uno munsi hasigaye match zitatu biragoye ko aba bose bari imbere yawe bazoza uno munsi amahirwe ni make cyane ko tubona FC Barcelona iri kuraheza muri izi equipe 8 cyane ibyo nyene n'ibintu bigoye cyane tuje ku mugwa Liverpool twawuciye ko mu Bwongereza ariko tuhagareho gato neza kubo mu mwaka uheze ntitwabonye byinshi cyane kuri Liverpool kuko nabanyene muri Champions League baje ko bavamo muri weekend de finale hakiri kare bakwemo n'umugwa wa Paris Saint-Germain ariko no munsi turavye Liverpool ni equipe champion en titre muri Premier League ni equipe ubona ko si vyiza ibiri kwegera muri Premier League mu nkino kuko dufashe nko mu nkino zitatu ziheze batsinzwe ibitsindo bigera kuri 10 Premier League zibiri na Ligue des Champions ni Liverpool je ntatubizi ko mu mwaka uheze en plus ibine baje kubitsindirwa Anfield Road Park muri Liverpool naho tuvuge ko habuze iki ariko habura iki ino meforme barimwo muri Premier League no muri Champions League ahantu hose habuze Liverpool giye kuraba Arne Slot akiza yasanze ari equipe ifise projet kandi projet yamaze gutanga umusaruro ko ni Jurgen Klopp uravye igihe yaje yari amaze imyaka irenga 9 ari mu mugwi yari yashitse ku vyo Liverpool vyari vyaregoye nyuma y'imyaka 30 atwara Premier League atwara na UEFA Champions League naho nyene hari aciye imyaka itari mike haza Arne Slot asanga equipe nta benshi bayivuyemo uracari babone nyene ariko kandi nta nabandi bakinyi gezongera mu burya benshi muri uriya mwaka Arne Slot yagumanye babakinyi nyene araza ashiramwe iyo filosofi ye kuko
ntaho navuga ko yashizemo asampuza kuko biragoye ko usanga abakinyi bamaze imyaka ingahe bamenya ariko barakinana ushobora kubahindura umwaka umwe ngo bashiremo ibintu byawe biba bigoye cyane. Uravye rero no mwaka wari umwaka uvuga ati nivyo baratwara Premier League kandi n'ibintu bikorwa n'abamenyereza bakeya. Utwara Premier League muri saison yawe ya mbere atari n'abakinyi benshi wongeyemo ugakora kuba ufise muri vya bindi bike ufise ushobora gutwara igikombe. Abenshi bavuga bati ico twamusaba mu mwaka ugiye gukurikirana UEFA Champions League. Mu kubimusaba Liverpool navuga ati ni yanka ikamwa ico yari. Bamugurira abakinyi ugiye kuraba nivyo mwizamu barazi umunyezamu mugabo barazi ko umunyezamu umwe ari kuri niveau nziza ntakwiye kuko baramaze gutaza Keleha. Bavuga ati nitwogumana umunyezamu wenyine. Baramaze kugura umukinyi muri Valence Mamashvili. Yes. Urabona ko yari yaje barabona ko bafise ikibazo. Uravye Robertson igihe akinye muri je equipe uvuga ati umukinyi aramaze kuruha ni ya equipe ubona ko ni ya champion bakina isaba inguvu nyinshi amaze gukina imyaka myinshi katumuzana umukinyi azomufasha. Bazana n'umukinyi yari mu bakinyi 11 bayanze champion ya Premier League. Kerkez. Nibahagarikira nga urabona ko no muri miliye bagiye kuzana mu miliye no ko yari mu miliye beza yagize saison nziza muri Leverkusen. Bagura Florian Wirtz bongera bagura n'abataka babiri kuko ugiye kurana n'uburyo baguzwemo nibaza ko hoba harabayemo kwiyenda kuko bagize ubwo uravye ko Newcastle rekera bagura kuri Isaac baravuga ati reka tuzane igwe kitike. Baramuzana baravuga ati equipe tugiye kuyiraba uko imeze nibaza ko no mwaka izo biteye ubwoba cyane. Si muri Premier League honyene no muri UEFA Champions League ivyari vyagoye Arne Slot muri saison ya mbere nibaza ko biyogenda neza ariko no mwaka biriko birana haba muri Premier League vyanse ariko atsindwa inkino kandi atsindwa ahantu batigeze atsindwa ahantu batigera batsindirwa kuri Jurgen Klopp kuri atsindwa na Nottingham Anfield kuri atsindwa na PSV Anfield za Crystal Palace. Navuga ko uno mwaka Liverpool ugiye kuraba uko imeze icagoye Arne Slot sikindi no kumenya kwinjiza babakinyi bashasha yazanye muri effective yiwe ugiye kuraba uko twari tuzi Florian Wirtz umusaruro yagira haba muri Leverkusen cyangwa muri equipe nationale y'Ubudage ukaraba nuwo Isaac we novuga ko yari ni babata kuvuga ati nabo muri classe ya mbere ashobora no guhigana ikibanza cy'umukinya atsinda ibisindo byinshi muri Premier League ariko urabona ko yagowe n'imvune yagiye mbere no ubona uvuga ko yagiye kumutangaza ni ubwo ekitike kuko hamaze kuza Isaac yasa nko kumenya ni plan B azoza yinjira musubiriye mubwo n'umwaka nibiriko birakunda avuga ko Arne Slot camugoye n'ukimugora ni kwa gushira babakinyi hamwe akamenya ko ndashobora gukora hamwe kandi nawe namaze kuvyemera ko ikosa ari giwe kuko naho ni muntu kwagiriza ikosa yaraguriwe abakinyi araranforsa ibibanza bitari byasa n'ibifise ikibazo muri saison ya mbere ariko no musi nibiriko biranaza ko ikosa ri kuri Arne Slot kuko no musugiye kuraba abakinyi Liverpool ifise ntiharikwiye kuba iri mu bibanza irimo haba muri championnat no muri UEFA Champions League. Ya uno musi ni Liverpool naza ko biragoye ariko eske numwa turacari mu 11 cyane mu 11 umwaka nibaza ko haracari kare eske wana ko Arne Slot arakwiye kubanda muri Liverpool akwiye kubanda guhabwa amahirwe yandi canke haragize ko bamuhindura burya ugiye kuraba uko Arne Slot yaje bavuga ko burya Jurgen Klopp Liverpool amusavye kurondera umusubirizi wiwe mu gihe bamaze kuva muri Liverpool burya Arne Slot yizwe ko na board ya Liverpool ariko kondi yongera abo umuntu yahiswemo na Jurgen Klopp ganazemo barabona ko ari bashobora gufita injya projet ya Liverpool akayigeza kure umwaka wa mbere atwaye Premier League nivyo umwaka ukurikiye ntibiriko biragenda neza burya uvuze ngo wame mu nyubako usanga nta ntambwe buri kuratera nibaza ko kubganje si nivyo ntibimeze neza kandi bashize nk'amafaranga menshi amugura abakinyi beza batari nabake mugabo sico giye cyo kuvuga ngo vya bintu mwari mwubase umwaka umwe mu bisambure ngo mugiye ngo kuzana undi mumenyereza uko twarabonye imwe myinshi agira ngo niki kintu baraza mumenyereza nivyo ntibikunze umwaka wa mbere canke wa kabiri aragiye bazanye undi aragiye navyo zagira akora kuri Manchester United kenshi ubona ko vyagiye biregono kubganje uvuga ko rero Liverpool nivyo ntibimeze neza mugabo mbona ko bwanje akwiye umwanya wo kumuha Arne Slot kabanza akahindura ibintu uko banza bareko afite ubushobozi bwo guhindura ibintu babona vyanse beza bamuhindura. Ya reka duce kuri Real Madrid naza ko ni bon bakunda kwita ngo ni abami ba UEFA Champions League kandi hamwe usanga ari no munsi baraye batsinze umugwi wa Olympiacos ibitsindo bigera kuri 5 bine kuri bitatu Olympiacos naza ko match ya mbere bari bakinye na FC Barcelona ubona ko nivyo bari bakinye match ya mbere na FC Barcelona no munsi baje gukina n'umugwi wa Real Madrid ibitsindo bigera kuri 4 kuri 3 ibitsindo 4 vya Kylian Mbappe ariko no munsi mbere ko dushika kuri Kylian Mbappe ibitsindo Real Madrid iri kurankesa no munsi uko twibukanye yaruka kwankesa ibitsindo 2 ku mugwi wa Elche
uno munsi baje kwankesa ibitsindo bitatu ku mugwi wa Olympiacos Ego. ibitsindo bitanu mu nkino zibiri ku migwi nk'iyo wonyine nibaza ko ntabwo bishemeye gose Real Madrid nibaza ko muri La Liga Santander barafise n'urundi rukino bari begaje mu wa Celta Vigo uno munsi baravuye ku manota 5 yari Leo Varecano bavuye ku manota 5 bari basuye Barcelona uno munsi bari ku inota rimwe ryonyene Champions League bageze ku manota nivyo bafise manota 12 ariko match baraye bakinye ku mugwa Olympiacos irerekana urugero rwa Real Madrid hariho n'induru nyinshi bivuga ko Xabi Alonso ashobora kuba adahuza n'abakinyi Vinicius n'abandi Real Madrid indani tugiye kuraba Arsenal tugabane uravye ibihe umwaka uheze bagize Real Madrid ukaraba uko vyagenze muri UEFA Champions League muri La Liga no muri Copa del Rey umwe wese urabona ko hakenewe impinduka na cyane cyane mujanye na staff akazomenyereza mushasha aza gusubira Carlo Ancelotti nivyo vyabaye sizimaze kurangira bashiraho Xabi Alonso ariko kandi nkuko nabivuze nkuko vyagenze kuri Ancelotti ntibamushiraho uko nyene bararaba n'ahantu ho bari kibazo bamwongeramwe abakinyi ati gendo jane bano bakinyi urabe ko hari ico uzohindura uzukore vyiza bisumba ivyo Carlo Ancelotti yarakoze mu rujya mwaka waruheze Xabi Alonso arashitse asanze abakinyi hari abakinyi bari bamaze kuba ntayegayezwa kuri kugihe ca Carlo Ancelotti amaze gushika ashiraho novuga ko yashizeho rigere yiwe agereza kuzana filosofi yiwe niba ko Thibaut Courtois avuga ati burya biragoye ko ibintu mumaranye imyaka nk'iyo tumaranye na Ancelotti ushobora kuba avamwo mu meza ngayo bana ko yasanze ngo vestiaire yarononekaye ata discipline hari abantu mengo ntibakogwa ko agerageza kubihindura kuko razi ko abana bamenyereza bakiri jeune nka Xabi Alonso bakeneye kwiyerekana ko ari ico bashoboye ko nivyo biyempoze berekana ko ari ico bashoboye kuravye nivyo saison yari yagize muri Leverkusen yaramuvugira hari asiye kuraba nimba ari wamenyereza ashobora kuja kuri ya niveau yo kumenyereza ama equipe akomeye nka Real Madrid batazoguha imyaka 2-3 ngo ubanze witegure hama uze kuba igikombe cyari gacanye cha UEFA Champions League bamugura babakinyi ariko novuga ko icamugoye kubwanje novuga ko yanacihutije cyane kuko uravye uburyo yagerageje gufata abakinyi bamwe akamera nk'ubegeza inyuma akabima ca kibanza bari bafise asa n'uwabikoze mu mwanya muto cyane nivyo zarekene ko abakinyi bahabwa umwanya uko Arda Güler uravye umwanya muto yaronka kuri Ancelotti bavuga ati n'umwana akeneye umwanya kwiye hari ikintu umenyeza kumuha uwo mwanya akerekana ikintu ashoboye ariko kandi haza nico kintu cuko hari abakinyi vyagoye kumva ko ariko bafata nk'abana kandi n'abakinyi bakomeye batwaye za UEFA Champions League ariko na Real Madrid ariko n'umunsi umengaje kubereka yuko nta kintu bashoboye ari ibintu byinshi bakeneye kwiga ingeso zimwe baheba hama bajane mu rugendo rushasha na Xabi Alonso nivyo rero vyagiye kuba abakinyi bagora gutahura aca bamwico kintu cyo kwigabura muri vestiaire kimaze kwica imigwi myinshi nibaza ko nta n'umwe ushobora kuranirwa hamaze ko kwigabura muri vestiaire kuko wowe urashaka ibi abakinyi bagashaka bino kuko burya nivyo Xabi Alonso ibinyamakuru vyandika yuko afise gushigikirwa gukomeye na President Florentino Perez mugabo Real Madrid uko imeze ntibo kwihanganira yuko utsindwa vy'agasakisaki ngo ugume muri wa mugo bana ko ni naho bavuga ati burya nivyo mufise kwicizira mugabo haraho bizogera kirukana uravye rero nico cagoye Xabi no musaravye abakinyi afise ntibari babakinyi babi ariko ugiye kuraba n'abakinyi vyanse ko ashobora gutora mu rugero rwiza kuko no Vinicius twabonye agira afasha equipe no Rodrigo muri cage twabonye agira afasha equipe ariko no musi vyase ko wamumenyereza muhindura ngo amutore mu rugero rwiza kuko no mucerekana ko umenyereza akomeye no kuduza urugero rw'abakinyi bamwe nkabije twabonye yakoze kuri Arda Güler nubwo ku match akomeye rimwe bimugora mugabo hari ico yahinduye no mwaka uravye contribution urabona ko Arda Güler yadugije urwego harakene kuraba nimba ashobora kuduza urwego rw'aba bandi bakinyi nivyo Kylian Mbappé yabaye mwiza ba Pichichi atwara Solindo Européen ariko Kylian Mbappé wenyine naco tubona avuga ko vyanabaga no mwaka yari mwiza mu equipe yose ntiyari nziza hamaze kubura collectif ntibigenda neza navuga ko Xabi kiriko kiramugora no mwaka nivyo no mwaka wa mbere mugari karagogwa nuko nubundi ntarashobora gutora gwa rugero rwiza ya physionomie ntashobora guhuza ya squad yo ngo bashobore kuja hamwe bamenye ko dukeneye gukora hamwe nka equipe hama dushobore kuronka intsinzi nivyo biriko biramugora no munsi kandi bidahindutse ndakunda kubibwira abantu bidahindutse sinibaza ko Xabi yorambira muri Real Madrid kuko ntibashobora kwihanganira ngo uriko uratsindwa gutya ubakure bakuguriye abakinyi bavyanse kushobora guhuza n'abajuri ntishobora gukunda nico kiriko kiramugora cyane yani twaje tubona inkino nyinshi bakinye uno mwaka iyo Mbappé adatsindwa na Real Madrid idatsinda no muri Ligue des Champions baje kuba batsindwa rukino batsinzwe na Liverpool amaze gusindwa match imwe batsinzwe na Liverpool kimwe ku buso bara ko ni match Mbappé
yadisparishije cyane ntiyigeze anaboneka si Mbappe wenyine Vinicius n'abandi uno munsi bavuga ko Mbappe adatsinze Real Madrid birayigora est-ce que uba wemeza ko ni Real Madrid idependa kuri Mbappe nibaza ko ukurikirana umupira ukaraba uruhara rwa Mbappe muri no saison ukaraba uburyo yitwara haba muri mu nkino za La Liga haba mu nkino za UEFA Champions League ntushobora guhakana ko Real Madrid kiragenda kuri Kylian Mbappe kandi twarabonye ko mu gihe ari match yagoye equipe ko bashobora gukinisha Mbappe neza biramugora cyane mugabo navuga ko nivyo bari kubara mugenda ese yaba bamugendera ariko bafise n'abandi ku ruhande kuko umukinyi biragoye ko zokwama muri forme igihe cyose araho bizogiragira ikibazo c'imvune canke akaja muri meforme mu gutazofise wa mukinzo kina match 3 zina dahari bizogendera gute naza ko naho nyene Zabi arakeneye kwerekana ko ari ikintu akeneye guhindura kuko no mu mwaka uheza wana ko iyo dependance nivyo Mbappe ari mushasha ariko ugiye kuraba nko mu mpera za saison ko ya dependance yo kuri Kylian Mbappe yamaze kubamwo adatsinze birayigora nibaza ko ni Zabi ico nibaza ko akibona nawe nyene nubwo rimwe rimwe bihakana ngo equipe nigira kuri Kylian Mbappe mugabo ugiye kuraba uruhara rwa Mbappe muri zino nkino za UEFA Champions League muri zino nkino za La Liga nta muntu ushobora kubihakana na gato ko ni Real Madrid ga Kylian Mbappe muri Lomis cyane gose yani Kylian Mbappe nyine musa kwija ibitsindo bigera ku 9 muri UEFA Champions League mu nkino zigera kuri 5 zonyene ni cyo kimera Cristiano igihe yafuta yetabisa rokoro yiwe n'ibitsindo byinshi muri saison imwe ya Champions League yatsinze ibitsindo 17 meme muri saison 17 nawe nyene ko byari bimeze mu nkino 5 yarafise ibitsindo 9 kandi bobo ico gihe n'uvuga inkino zari nkeya inkino zari yongereye no munsi nuvuga ngo turashobora kubona Kylian Mbappe ariko ashobora gufuta iyo hokora ni hokora benshi bagiye baravuga ngo haraje uburyo kuyikuraho mugabo n'ubu byananiranye urabona ko hari aho byagera umwaka wese wanakora Rafinha yarameze neza akavuga ati abandanje ku rugero karatsinda akashobora kuyibata none munsi Kylian Mbappe kutsinda ibitsindo 9 mu nkino 5 nibaza ko nakazi katoroshe mugabo asigaje inkino 3 muri league phase kandi udashobora kumenya ngo bizogenda gute kandi twaragiye tubona ko biragoye gutsindi burya usivye Cristiano agera bikora kenshi bamazoshika muri knockout phase biragoye kuza ubona umukinyi atsinda amadouble ariko atsinda amadouble ariko atsinda ama hat-trick nivyo birashoboka uko n'ubundi twarabonye ko adaptation Mbappe novuga ko kubganje yaranyarutse kandi yagenze neza nuno mwaka ariko aravyerekana haba muri champion no muri UEFA Champions League mugabo kubganje simbona ko Kylian Mbappe azova battle ko ya Cristiano ya uno musi kugeza aho tugeze no musi nike kintu kimaze kugutangaza cyane utari witeze ko ubona muri no UEFA Champions League no mwaka kimaze kuntangaza muri no saison ikigo kirantangaza je kubganje mbere ni Real Madrid kuko nivyo bafite amanota 12 mugabo ugiye kuraba uburyo bakinamwo ukaraba ivyo Zabi yarije akiza yavuga ko ari wa mupira azokina abakunzi ba Real Madrid bakumva baryohe banezere kubona equipe iriko irakina gutyo bari kuno mwaka siko bimeze bariko baratsinda bigoranye cyanantangaje gusumba no gutsindwa match ya Liverpool umuntu ashobora kumva umenga kuba Real Madrid yatsinzwe na Liverpool nivyo biratahuriza ko ni equipe ikomeye mugabo ugiye kuraba ko equipe yari ihagaze ukacuraba n'ivyakurika inyuma gutsindwa kwa Real Madrid ni Real Madrid kubganje rikirantangaza ataruvuga ngo ntifise amanota ameze neza ukuravye ni equipe imaze gutakaza urukino rumwe gonye mugabo bugira kirakina nivyo nayo niteze kuzoba bimeze neza gusumba uko bimeze no muzi bon hasigaye inkino nyinshi hasigaye 3 mu ma phase de groupe n'izindi barrage huitième de finale quart de finale gushika finale niki kindi kintu ubona uvuga ngo je muri Ligue des Champions nditeze kubona ikintu ntabonye mu myaka ya Champions League ikintu uvuga ati je iki kirashobora gushika uno mwaka ico niteze nk'ivyabaye mu mwaka uheze kuko twabonye equipe twari UEFA Champions League ku ncuro ya mbere Paris Saint-Germain yaragerageje bazana abakinyi beza bazana amenyereza beza imyaka n'imyaka batarigera bashobora kubishikako uno mwaka niteze nk'ivyabaye mu mwaka uheze kuko jewe ndiko ndaraburya Arsenal ikina defensivement offensivement nkaraba uburyo no mwaka ashobora kuza nk'umukinya atahora atangura mugabo agakina neza na bagenzi biwe nico kintu mbona ko gishobora kubona umwaka abantu benshi ngira batashobora bwaboneraza ko uko sezigendera iregera imbere gatoya bagenda barabibona yuko burya birashoboka no mwaka nico niteze kuri Arsenal umukinya amaze gutangaza muri Champions League no mwaka nivuga ko umukinyi ariko arantangaza ni umukinya kiri muto umunya Brazil Estevão Willian kuko uravye kuva muri championnat ya Brazil ukaza ku mugabane wa Buraya abenshi bafata umwaka wa mbere cyangwa imyaka ibiri
nk'imyaka yo kumenyera nk'igihe cyo kumenyera mugabo no mwaka ni wa mukinyi yaje ari impose arerekana ubushobozi bwe yerekana tarafisi ariko kandi yerekana na maturité yiwe ukuravye ni wa mukinyi ataja mu bintu uvuga ngo vyomutesha umutwe cyangwa bimwonone mu mutwe ugasanga nteka aratanga umusaruro mwiza nk'ivyabaye kuri Lamine Yamal misi heze ariko Estevao nako ni wa mukinyi ku magrande vu nka match FC Barcelona ashobora kuvuga ati nije muntu biteze ko nshobora kuheka equipe kandi ukona ko ariko arabikora Estevao rero je niyo mbona ko amaze kuntangaza kuva UEFA Champions League yatanga